Aha turi mu kiganiro c'amashimwe twagomba kubaza mama mbega nigiki Imana yabakoreye muri iyi kirte. Ndashima Imana muri kirte Imana yashoboye guhishura ingwara narimaranye igihe. Mbega iyo ngwara yari iyihe? Nari mfise ikibazo c'umutwe udakira n'imitsi injya, ariko Imana yashoboye kunkiza, yankoreye igitangaza. Imana ishimwe cyane. Mbega namwe nigiki Imana yoba yabakoreye? Ndashima Imana kuvyo ivyo naraye ndasengera ijoro ryose n'ivyo nazinduke ndasenga no munsi nasenze dadi avugisha ku muvyeyi wanje. Ndashima Imana kuba yaduhishuriye amabanga tutari tuzi, ivyo baguma bamubwira mu ikarti yakibaza ko ari ivyo Imana yamweretse uwundi ko bigaye yumvira atari ivyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane ko Imana yabahishuriye amabanga. Imana ihabwa icubahiro kandi ko yagukijije mama. Mbega nagaki wobwira nigiki wobwira Imana nakaye kajambo wobwira Imana? Ikintu nobwira Imana nishimwe rikomeye cyane kuko yankoreye ivyo ntari nizeye ko byoba. Amen. Mbega nigiki wobwira Imana? Ndashima Imana ya dadi kuba yaduhishuriye kandi ndayishimiye cyane, ndaryohewe. Ofisi amajambo menshi novuga. Imana ishabwa icubahiro cyane ko bona yatabaye uno muryango uwo n'umumama uwo nawe n'umwana wiwe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe cyane. Mbega mwitwa bande? Nitwa Manirut Ngabo Rosette. Nigiki Imana yagukoreye? Jewe nshinga intahe Imana yankijije ikintu gikomeye. Narimaranye imyaka 5 nari ngwaye ugutwi kutumva neza, ariko ubu Imana yo ngahaga vraiment irakomeye cyane. Nasanze ari Imana ikomeye gose. Nagenze heshi mu mashengero menshi basengera vyanka mbwa Imana yo kwa dadi irakomeye cyane. Ubu kwakize ndumva neza, ni Imana ikomeye. Imana ihabwa icubahiro cyane kubona yamukijije ugutwi yaramaranye imyaka 5 atumva, mugabo ubu n'umunsi akaba atashe yumva neza. Imana ishimwe. Mwitwa bande? Je nitwa Nsengiyumva Peresi. Mbega niki Imana yoba yabakoreye? Ikintu Imana yankoreye je nariko ndarondera visa, aziko visa ibigoye. Abantu bamwe barambarira ati wewe harashobora guhera n'umwaka canke imyaka 2. Mbega ku vyerekeye visa vyaciye bigenda gute? Ngene vyaciye bigenda, ndaciye mfata ngenda kwa Prophet ndamara ati je ndiko ndahiga visa isengera, acaransengera acambara ati wewe bahise ngizocuza ushinga intahe. None mbega iyo visa bobora ironse? Haheze nk'ukwezi ndarumva barantelefone ngo visa yabonetse bantukira n'amafoto. Haleluya. Ubu unye visa warayironse? Kimwe gusa novuga nuko icantangaje kimwe nuko bagisinye kandi corona ico gihe yari yagaye, ibintu byinshi byari byarahagaze mu bihugu bitandukanye, bagaca bayisinya nyene iyo corona nyene ikaze ibintu byinshi byarahagaze. Chavuga ati Imana ya Joshua izokamishigwa hejuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kirite ya leo tuliona kama ulikuwa kuna shuhudia, ni kitu gani ambacho Yesu alikutendea leo? Yesu leo alinitendea kuhusiana na mkono wangu ambao umesumbuka kwa mwezi 1.5, lakini baada ya kuingia kanisani na kuombewa kwa sasa hivi najisikia salama kabisa na nipo salama vizuri kabisa. Mkono huu ulikuwa unauma sana na ilikuwa nafikia kipindi kama vile una paralyze but for this time najisikia salama kabisa, nipo vizuri. Unaweza kusema neno gani kuhusu prophet au chenye unaweza kumwambia Yesu? Naweza kumwambia Yesu, Mungu sina cha kumpa wala siwezi kumwambia chochote, labda naweza kumwambia tu amzidishie maisha marefu prophet wetu ambao yupo hapa Bujumbura, na Mungu azidi kumlinda siku zote. Dadi uyunye yitwa Igete, uyu mama. Mama anaitwa Igete. Yarafise ikintu chama kimubabaza ku mugongo. Iko na kitu kinapenda muumiza mgongo. Donc ntiyashobora kunama. Anaweza kumama kinamuumiza sana. Ariko kuva igihe watangura kwigisha yakira. Amashimwe cyane ku Mana yakize. Imana kwiyereke no mu bindi byose mu izina rya Yesu. Cyane cyane yemerere kuno kuboko kwawe gufata kuri Messi. Akubalie mikono yako. Ego. Kandi ndabibona. Dadi uko nukuri kuko yaraje kubimbwira. Alikuwa anaweza nambia. Umugabo wiwe ari muri Tanzania arugaranywe. Etime wake nta mafaranga nta ratio ana pesa na ratio. Oh my God.
mugabo arashimira Imana ukuntu ngo arasanga amafaranga muri limikasha atazi ingene yabonetse. Anashukuru Mungu anakutana pesa muri limikasha ajui gisi ziliingia ndani. So igihe nakuravye Imana navuze ngo Imana ikorera ibindi yaciye numva cane kugwa ku maboko gukora ku mafaranga kuko nabonye amaboko ari vide amicinyareka yuko uri muri peswe cyane y'amafaranga. Washitse mu kibanza cyo abantu batayakuzaniye marayika arayakuzanira mu isakoshi indani. Malaika atakuletea kwenye begi ndani. Amanduguru inzira kubw'umugabo wawe mu izina rya Yesu. Kwa njia kwa ajili ya mume wako. Sisi gituma reka mvuge ibyo ndiko ndumva byose. Imana imbwiye ngo ntureke kumubwira ko ndamukunda. Mungu ananiambia usikosi kumwambia kana mpenda. Mubwire ko ndamukunda kuko Dieu t'a protégé mente kwa Imana yarakurinze ibiye byinshi cyane. Mungu alikulinda ibiye byinshi cyane. Nyingi zaidi. Imana yakurinze ishari ry'abarozi. Mungu alikulinda shari ya mapepo. Imana yakurinze ishari ry'abantu. Mungu alikulinda shari ya watu. Ari unabari batazone ari unabibaza ukuntu kuba kutazokuba kubibaza ko walijiwaza kujenga hautojenga. Ariko Imana imbwiye ngo irakukunda tiye protege ntacuzo yibura na today araza kukugira surprise before the day. Mungu anakupenda uno musi atakufanya surprise kabla siku ijaisha. So muheza gigwe mugirigwe neza n'Imana. Mbega wabuze igituma ubayeho, mbega wabuze umugambi Imana ifise ku buzima bwawe, mbega wabuze ibikurindiriye inyuma ya buno buzima bwo kirinosi, mbega uriyumvira akazoza kawe uri ngaha kwisi n'inyuma yo kuva ngaha kwisi. Muri minota 2 unyumvirize unege ugutwi iminota 2 maze iyi minota 2 utazokwigira wicuza ku buzima bwawe. Nitwa Joshua prophet of Jesus. Siko nitwa kera nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi. Kera nitwa Sugu JT Shio aka Obama. Nagendeye muri byinshi, nabonye byinshi. Iyi si ubonesha amaso siyo si, kuko muri iyo si nabonye byinshi. Muri iyi si ibyo tubona siko kuri, kuko ariyo byinshi bitabonwa biri muri iyi si. Nasangiye imfungurwa n'abadayimoni, nagiye ku makaburi, nagendanye n'abapfumu, nabonye byinshi. Ariko inyuma yo kumurikirwa n'ijambo ry'umuco, Imana itabara ubuzima bwanje, imaze kuntabara indungika kubwira abantu kuri. Nangiye kubwira abantu kuri, benshi baratabara. Imiryango yari kwirasambugwa iratabagwa, ingo zisubira kuba nzima, abahora banyura umogi, abari baboshwe na drogue barabohoka, kuko umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ari mwiza. Iyo utazi uguma uri imbohe y'ikinyoma. Aha tuzovuga ukuri kuzotuma ubuzima bwawe butumbera. None uti ubwo butuma zoburonga gute? Turagutumiye kuri channel ya YouTube yacu Joshua Prophet of Jesus. Gira sabone cyangwa subscribe cyangwa fyonda kuri no link iri ngaha ikigutwara kuri yo channel. Uzokumva intahe nyinshi, uzobona ibikorwa by'ibitangaza Imana iri kwirakora, nawe uzogira intahe yawe. Uzokumva ivyo Imana yakoze, nawe uzoshinga intahe y'ivyo yagukoreye. Turaguhezagiye ndakwatuye kw'ivyiza, turiteguye kukubona unezerererwa icyo Imana yakuremeye n'icyo Imana ikugombako. Mwarahezagiwe, mugirigwe neza n'Imana, mubeho icyo Imana ibateguriye kuri nosi no muri kazoza.